Mm, Hello, mwaramutse, mwiriwe, bivanye n'aho muherereye mwari, Imana ibagirire neza, Imana ibagirire neza kandi yongere ibahezagire, turabakunda gose cane. Mugire umugisha kandi mwongere muhezagire. Hano hariho abantu bato nagoma asubize kuvyo narimo mvuga. Hano narimo mvuga hari abantu bamaze imisi bavyandika babimbazaho, ariko ababimbazaho ni babandi nyene basanzwe babizi yuko ndabavuga ari baba bagomba kugerageza kuraba abantu bonzomerera. Ariko gushaka kuzomera umuntu mu buryo buri negative ntabwo ari vyiza, haba namba. Jewe naho tuba dufitaniye ikibazo, ari jewe nawe dufitaniye ikibazo, ntabwo nakuzomera ngutuka waramugaye, nyoko n'ikimuga, so n'ikimuga, uwo muvukana n'ikimuga. Je mfite ubwenge sinakuzomera muri ubwo buryo. Kubera iki? Jewe nawe ntacyo twatanze ngo tube tuvuga ko dukomeye, ntacyo kiguzi twatanze ngo tube tuvuga ko dukomeye. Uyu munsi mwashobora kumbona ukundi canke uko wewe uri, ejo ukavyuka mu gatondo wisanga ugwaye paralysis. Nimba ari paralysis nyene guparalizinga, gusanga akaboko kameze ngo uvyusa mu gitondo umeze ngo utazi impamvu. Wahaye je nakwirya ko mvuga ngo ndakomeye jewe, wewe mama wa n'ikimuga, papa wa n'ikimuga, ntuze waba n'ikimuga, ntuze why? Ejo mu gitondo wavyuka canke nkavyuka ngasanga ijisho ryahumye canke amaso yose yahumye. Ejo waryama ukavyuka ugasanga wacumiswe n'umusonga, bidakunda kunatambuka no kuja ku toilette bakagutwara. Ntabwo bavuga ngo no, oya je ntibishoboka. Ubuzima aya namayezi twikoreye, namayezi wikoreye. Wagongwa n'imodoka, ubwo nyine amaguru bagaca bagenda kuyaca, ukagendera mu kagara. Wowe wavuga ngo oya, ngo ntivyoshoboka. So n'impamvu rero ivyo kugomba kuzomera umuntu ukoresheje ibintu vya negative vy'umubiri twambaye, n'ibintu nama ndaba nkatwenga. Rero niyo mpamvu navuze kare nti abantu bambaza, ngo numve ngo warongoye ngo umuragi, ngo kora ntazara ngaho ngo umugore wanje n'umwana wanje ngo bavugire ngaho ngo warongoye ngo umuragi. Nk'abara none nta mwari byo ni cya problem cy'abakiri ngaho, nta mwari byo narongoye umuragi. Burya panze kamazara babwire kano kantu, jewe nakuranye n'abaraga ibihe byinshi urabizi. Burazi umuntu wa mbere arakara ko ari umuragi, izo murabizi. Ngo mwe murazi shavu y'umuragi, uzi yuko we wagenda ngaho ugakora ibintu umuragi atari arabisobanura gasa umwana. Kuvuga ntibisigura ko aruzi ubwenge. Urashobora kubunuma atana kimwe wumva, ariko mu mutwe ukabufise ubwenge, ukabona imyitwarire y'umuntu. Ahubwo umuntu yubabana n'umuragi yubaho, yumva akababana n'umuragi yubaho, kuko atari umuntu wihangana bomenana bagakubitana wagwana. Nimba mutabizi ivyo bintu, je twakorana igihe cishi nabo ndabizi. Sure kuri cake ntaho nariko ndavuga. Iyo manyere umuntu abazi ivyo bintu mvuga nti iki ni kibazo mbadije cy'ibiki cerekeje kisa.
ariko hari ikintu ngomba gusubiza hano, kubera ko abanyafurika benshi turi injiji, ntabwo mvuze bose, benshi, kiretse ibihugu bimwe bimwe bisa nk'ibiriko biragerageza gutera imbere. Hajya hari nabonye mu minsi mu Rwanda, menga w'umuragi, mu minsi mu Rwanda namubonye, mu minsi mu Rwanda namubonye, nantebuka izina ryiwe w'umuragi. You know, okay, murakoze cyane. Muri Afrika tumeze nk'abantu iyo ubonye cyangwa wumvise ngo umuntu yigeze kuba umuragi, murakoze cyane, yigeze ngo kuba umuragi, cyangwa umuntu agendana ubumuga bwo gucumbagira cyangwa gurana. Muri Afrika mwe muha agaciro gato, yaragowe, yarakubititse, ntagira icepfo n'icya ruguru. Muri Afrika kubera iki? Mu mutwe tutazi agaciro k'icyitwa umuntu. Ntabwo agaciro cyitwa umuntu ariko bana bagomeze ngo mu mutwe n'ibikorwa nico wimariye, nico bituma. Mbe burya murazi ko hariho abazungu bafata imbwa ko ziri n'ubwenge gusumbya abanyafurika benshi, kandi koko ugiye kuraba uburyo imbwa zikora cyane zo mu bazungu, usanga zikora usanga zikora ibintu by'ubwenge. Kurondera zirarondera, gufasha zirafasha, gutabara ziratabara, ziragenda no gutegura amabombe. Niyo mpamvu kenshi bakunda kuziha agaciro imbwa. Na dusubiye kuri cya kindi, i Burayi hariho umugabo kare naberetse, yararyamye mu kimashini kimufunze ngaha mu izosi, ikimashini kimufunze ngaha mu izosi, kubera kivuyemo no gupfa, yari gupfa. Yakimaze mu myaka 72. Kimashini yakimaze mu myaka 72, kandi yari umucamanza, umuloya. Ariko mwebwe nabisobanukiwe, mwebwe benshi bo muri Afrika byagora ko mwaba mufite umuntu agendana ubumuga iwanyu muri Afrika ngo mumuhe kuba umucamanza. Ejo umuntu uze muri Israeli no muri Polonye hariho abaragi babiri batangaje bacitse, abantu uze abashinga amateka. Ntiyumva, ntavuga, yicaye hamwe n'ibigatana by'ibigabo kandi byumva bivuga. Abo mushinga amateka bapfuye kumucyara ko gusa ngo amere ngo aroreye. Ndaza kubabwira hano mu cyambaza ngo none ngo avuga gute, ngo bigenda gute, none ngo ayo niyo problem ihari. New York muri Amerika hari umudogita w'umuragi, dogita. Niyo mpamvu mbere nigeze kubabwira nti jewe umwana ndamuvyaye wanyu nkaba nzi uko ari Burayi akaba umuragi, ntacyo byontwara, kuko nzi ko hariho ivyo bakora, hariho byinshi bakora, kandi nzi ko bakora nkuko abandi bantu bose bumva bakora i Burayi, bitandukanye no muri Afrika. Niyo mpamvu muroza ari umugore atumva nkaba mukunda, nkamuronka ari umugore w'ikimuga nkaba mukunda i Burayi, bitandukanye no muri Afrika. Kuko w'i Burayi yakora ahubwo ibirenge nivyo bawundi yumva, yitwa n'umutegetsi muri Afrika yakora. Abo bose babaye bo. Aha no rero problem isiza muri Afrika, ngo none ngabo ngo baca bavuga gute, ngabo ngo baca babigenza gute. Ikibazo nasanze kiri muri Afrika, akaba ari cyo ngomba kubandanirizaho mvuge mu magambo makeya, kiri no muri Congo, kiri ni wacu muri Burundi. Impamvu abantu bagura ko batera imbere hagira ikintu bagiraho, ntabwo bazi kubona ikibazo ngo bongere bagishakire igisubizo. Wayaje nkunda Kagame, kubera ko nkunda Kagame. Impamvu mukunda niyi, Kagame arashobora kwicara ahantu arimo avuga
akavuga aho ikibazo kiri, ukazobona yagishakiye n'igisubizo. Nivyo ngomba kubabwira nk'uko nimba wewe ubona uyu yaramugaye ntagenda ntabwo atambuka, mu mutwe utegerezwa kurondera igisubizo ngene yashobora gutambuka, canke ngene wamworoherereza agatambuka, canke akagera hahandi bamwe batambuka bagera. Ivyo nivyo bitwa ubwenge. Ntabwo ubwenge ari kuza ngaha ivyo nta n'umwana je nabiha. Umuntu w'umunyabwenge n'uzi ngene ashobora kurondera ahantu asubiriza ikindi gisubizo ahandi. Ni umuntu w'umunyabwenge ni barya bagenda bakaraba igisiga mu kirere, yamara kuraba igisiga agahita anashushanya ikintu kigenda nka ca gisiga, agakora agakoko ariho havuye indege. Burya n'ubwenge, ikintu cyose akakibyazamwo umusaruro. Rero problème mbona haba muri Congo no mu Burundi, kenshi na kenshi ntibazi gufatira ahantu ikibazo kiri ngo bongere biga uburyo bashobora kugihinyanyura kikaba ikintu kizima. Iyi niyo problème tugira. Naho muri Congo, reka ryo muri Congo none nagomba kuvuga uyu munsi. Congo ni ahantu hamwe intambara kuva kera. Ivyo muvuga ngo n'u Rwanda rutarageraho ruhaguruka ruvuga ruti runabigiyemwo rugiye no kubagwanira. Jewe ubwanje navutse numva muri Congo hari intambara, nka kurya mwumvise muri Israel twavutse hari intambara. Ugiye no kuraba muri Bibiliya uzobona ko muri Israel hamye intambara. None iryo ntambara yahamye yatejwe na Gaza? No. Iryo ntambara yahamye yatejwe na Palestina? No. Hari izindi ntambara zahamye kuko ari byo byabo. No muri Congo by'intambara nivyo byabo. Bazi intambara, bazi induru, bazi ubugizi bwa nabi, ariko ntabwo bazi gukemura ibibazo biri indani mu gihugu. Niyo mpamvu mubona n'ababatera baba bavudutse indani mu gihugu, ntabwo baba baje bava hanze y'igihugu cyane bubeshi, baba baturutse indani mu gihugu. Maze byabananira gutorera ibibazo, ikibazo bafite ubwabo indani mu gihugu, bagahita barondera ibintu byasamaza abanyagihugu cyangwa abaturage babo, kuko byabananiye bagaca bagenda bakaraba ahandi hantu babiremeka, kuko batagira ico bakora, batagira ico bamariye abanyagihugu, batagira uburyo boshobora gukemura bijya bibazo biri indani mu gihugu iwabo. Bagaca bagenda mu ntuze ngo mu Rwanda, bati hariya mu Rwanda kiriya nico kibazo mufite hariya, nico kibazo hano kidutera. Mugabo ya mufise ubwenge, kubera iki mubona mwokwama muterwa mu gihugu canyu, ntimwige uburyo mwoshobora kurondera intwaro zigezweho. Ugasanga igihugu cama mu bibazo, abasirikare abapolisi bapfanye inkoho zakuzongera ngo mu 1990 1990 ngire murabe inkoho z'abapolisi n'abasoda ba Congo nyinshi bazibohesha amatopito. Ubu muri iki kinjana turimwo nizahe nkoho we uzizaboheshwa amatopito? Ngire murabe igisirikare n'igipolisi ca Congo, mwama mubona ama video caborewe bariko barakamera kigwana, abapolisi basubiranamwo bagwana, kandi bazi uko ico gihugu kiri mu kibazo. Iyo rero bafite ubwenge bwo gukemura ivyo bibazo biri mu gihugu ca Congo, bokomeje igisirikare, ariko ubwo bwenge ntibabwira namba. Ivyo byo kwitwaza ngo igihugu ngo cababanye kinini, ahubwo ufise igihugu kinini ukaba ufise abasirikare abanyagihugu benshi n'uburyo bushoboka n'izahabu zifise mu gihugu, ahubwo ico gihugu cobamwo abasirikare miliyari n'ibigwanisho bigezweho. Ariko nta gitekerezo niki bafite. N'ababateye ngo bagiye mu Bushinwa ngaho barondera ngo drone zibiri, drone zitatu izikise uza kugwana na M23, hama izo zitatu zibiri niyo bazasenya bigenda gute? Ugacukongera ukibaza imyaka Congo imaze, inzahabu ziri muri Congo, ico gitekerezo zikora iki?
ko bavuga ngo kwisi yose Congo is ari number 1 hafi kwisi yose Congo is ari number 1 bose bicaye ku nzahabu ngaho. Ndagomba wusubize jewe ko bafise guverinema leta iyo myaka yose ishize izo nzahabu muri Congo zikora iki? Mbega kubera iki Congo iyo izanye abacancuro bandika amafaranga babarira hafi 5,000 umega by'amadolari ku kwezi n'amatara 500 ku munsi? Kubera iki iyo bazanye abo muri ONU bakazana abakoreya abanyamerika baki bandika bakagira kontra y'amafaranga bazobaha? Kubera ko amafaranga batuyakoresha mu kugura ibintu bikenewe ibigwanisho mu kubaka igisirikare? Kubera ko ibyo batabikora? Ishuri cyo kibazo iyo myaka yose kubera ko ibyo batabikora ngomba ko mishuri cyo kibazo. Hino yukuza ndabize ngo ngaha hariho bamwe bangabaza kuza wewe ushika Rwanda uri umunyarwanda no ubwo burofase bwo ndiko ndabaza kubera iki batabikora kandi bafise ubutunzi wabo iyo myaka yose kubera iki batabikora? Ubwo butunzi bukora iki? Bubamariye iki? Muri bo nibisuma, muri bo nibo biba ubwabo. Hano ndabizi ko atana kibazo ndabona abariko barantuka nta kibazo mwashobora kubisubiza ndabizi. Ndamuze kuvuga ngo ndikigugo, bamuze kuvuga ngo urasara, bamuze kuvuga ngo nta bwenge ugira, abandi muze kuvuga ngo wewe ivyo ariko ibindi ko ndabaza bisubize. Bisubize kuri n'ubwenge bisubize. Wongere burekane prove ni yavyo. Hafi imyaka 25 irengaho jewe maze n'ubu ntambara muri Congo. Kandi bavuga yuko hari ubutunzi bukora iki muri iyo myaka 20? So muri n'ubwenge buke ntabwo muse mind. Niyo mpamvu rero mu buri cyo mukora ngaho muri Congo mugaca mugera mu Rwanda mu Rwanda gogo ntabwo muna udakoresha amajambo menshi. Rugira ibikogwa ufite icyo akora nabagira amagambo menshi. Kandi muso kwitwaza ngo abazungu nibo baduhenda. Muso kwitwaza ngo abazungu nibo baduhenda. No. Apana abazungu. Apana abazungu. Ubwabo niyo problem. You know, gatoya nkire muri Congo reka mvuga gatoya no kuguntu cy'u Burundi. Muntu nge gatoya ngo macindangiza no musisi ngomba kuza guteba kwere muntu nge gatoya. Hano hariho umuntu wari mandondera nka gatoya nkire kuri iki kintu ko mvuga no kuri gatoya. No abarundi murakunda gutukana none ngahari wabo ndiko mura wambagawe wantuze abarundi niye problem mu mu muto. Abarundi gahari bandi wambagawe wantuze no what is that mean? You know gatoya reka ngaruke nko muri ibi bintu byo ngaha ni wacu Burundi ngo turi n'inzahabu. Mwebwe nta n'isoni mufise. Nukuri mwebwe nta n'isoni mufise. No mu Burundi turi. Kuva ku ntwaro y'ujya mutama wacu wajyamiye ukuboko kw'abagabo ari we nkuru nziza. No muri intwaro turi mu nyene y'ujya mutama ntuze ndayishimi. Nama numva mu Burundi turabatunzi turabakire tujyamye ku nzahabu we ubukiri nzahabu turafise diama turafise Burundi burakize Burundi hari nzahabu nta n'intambara dufise mu Burundi irihe irahari nayo. Iyo myaka mwibuke guhera muri za 2005 rakafatira ngaho kugeza uyu munsi muririmba ngo mu Burundi hari inzahabu. Ndagoba mu mbwirizo zahabu cyo zirakora. Ndiko mbaza abarundi namwe. Ndagoma mumbwira ahantu bariko bimba. Ndagoma mumbwira aho hantu abarundi bariko bimba inzahabu. Ndagomba wongera umbwire ibikogwa izo nzahabu ziriko zirakora. Ndagomba mubimbwire ngahamwe bw'abarundi nyene mwebwe.
mumbwire ico rero ziko zikazakora ko mbona ibitoro bibura ko mutagira amandi yo kwimba ibigega byo kubikamo igitoro. Listen, reka mbahe ibintu biri simple, akarorero kari simple. Ibintu bisimbo mwakora yaba muri n'amafaranga izo nzahabu hari ikintu ziriko zirakora atari kuziririmba gusa. Yaba ibitoro bibura mukagera mukimba ibigega byo kubikamo igitoro kizomara imyaka 10 imyaka 5 mwobaye kama bisizo nzahabu. Hano ati haruze ko zubaka amazu yabo ngo Canada yani mba ruko nyene ari haruna bizati musonga tirutana zirimbwa zimbwa n'abandi zigashogwa he. Igihugu kizima kavuga ko gifise inzahabu gifise diyama ariko kwisi kitwa mu Bikenya cambere gikena kwisi cyangwa kigira kabiri gikena kwisi kandi ntabwo ari ububeshira mu murabizi je nazifite imiryango muri mwebwe ntawe uyoboga yuko inzara ihari kandi mu buryo bufadika. Ibintu byose birazimvye byo murabizi none izo nzahabu ziriko zikora iki kwataje ziko zirabafasha yabaho muzima mukazirunda ngaho mugahamagara babazungu mutima abazungu ni muze mutugurire twakoze inzahabu muba mugera muri akibyaza kimwe kimwe mugatanga inzahabu mukamwubatse kibuga cy'indege gishasha mugatanga inzahabu mukamwubatse amabarabara mashasha mugatanga inzahabu mukamwubatse ibitaro bishasha mugatanga inzahabu mukaba mukomeje igisirikare mu buryo bufadika. Igihugu gifise igisirikare mu buryo bufadika urabibona, igihugu gikaje inzego n'umutekano urabibona. Mufite inzahabu kizimya moto ntibagira sidi ko mba kizimya moto cyo nde kuvuga bida bizimya umuriro bizimya inkunga zo muriro ndari inkunga zo muriro nyene ngango bafise kimwe ko mu gihugu cyose ngo bafise nimbari bibiri umenga bibiri. Igitega habaye umuriro mwenda gutelefone bujumbura ngo ingo igitega inzu yahiye n'ubusho bwahiye bwazo ngo bafite inzahabu nta indege bagira zo kuzimya umuriro ngo mufise inzahabu nga ngo mufise inzahabu nta indege ngaho mugira n'isoni ni mu byumba isoni ryonyene ni mu byumba isoni ariko yaje mukarimba twe turakize mugizo wacu. Niyo mpamvu nabwira nti naho ikintu waba ugifite udafite mind yo kumenya uburyo washobora kubyazamo umusaruro bya bindi ufise ntacu ugira. Icyo ni cy'abantu benshi babuze ibintu ngo turi nabyo mugabo ntibizingana ushobora kubibyazamo umusaruro ibintu bikononekara mu gihugu kandi uvuga yuko ufise imari ngo mufise inzahabu amabisi agenda arakororagura imiryango mikaburimbi ngo mufise inzahabu nga ngo mufise inzahabu ibinoko mu mabarabara vyuzuye nga ngo mufise inzahabu ngo mufise inzahabu ubuvuzi bukora rimwe namwe nivyo bahemba bibura nga ngo tufise inzahabu ni mukaza umutekano ku mipaka abantu bakinyiriza gatumba n'ahandi bakonona bakongera bakisohokera. Izo nzahabu zitko zikora iki? So iyo uriko wanga twakumari ubishoboye arayitwara ngarutse muri mwe bya Congo je naho noba mbona u Rwanda ariko gwenjira muri Congo rwamara kwinjira muri Congo nkabana ariko rutwara inzahabu mubangatwa nka kurya amaze imyaka n'imyaka bagaca bagenda waba nkabana bariko bakora ikintu c'umumara habwo navuga ni yaba byanashoboka naka gace mukabahebera kuko bamara iki bariya iyo witwa umuyobozi atacu Mariya buyoboye ari induru n'ugwa ubamariyiki. Iyo yabaho abo bayobozi baca babareka atabanyagihugu babishoboye nibishakira ubuzima ariko muze mugene murabe n'abavuga ko bimba inzahabu muri Congo. Abanyekongo nibo bagenda mu binogo nibo bagenda mu binogo hasi bakinjira mu mazi bagapfirayo imisozi ikabagwako bariko barimba urushanga umuzungu yicaye harya ari karandika abimvye bagaca bahitana udufaranga dukeya tungana ngwe akaba ari two babahereje wa muzungu ragacapakira imodoka ari yakigira bamwe bahabwa duke bemeye guheba n'ubuzima bwabo. Ubona aho yaba leta yazivuga iti
umva rero mwege mukora tugomba tubahembe abazohimba tuzohora tubagenera irobo ry'inzahabu cyangwa igice cy'irobo cy'inzahabu ngira ngo mugene mwigurishirize muronke ngira ngo n'ibihumbi 50 by'amadolari cyangwa ibihumbi 10 by'amadolari ibyisokerize faye nimba leta ibona itabishoboye ubu muturage umunyagihugu yaronke inzahabu zipinga ngo z'ibihumbi 10 by'amadolari cyangwa cyangwa 20 by'amadolari ntiyabura umuzungu aza kuzigura inzahabu ni wabura ubikura warondera n'umwarabu mushinwa ndeni inzahabu ngo ngurire bakaza bakagura maze abanyagihugu bakabaho neza abaturage bakabaho neza mu gihe leta yoba yabananiye ariko leta ibafoye inko niwimwe uwimvye agizeranyegeza na gatoyo baca bacakira ico ni gihugu kiyobowe n'ibikoko ntabwo avuga ngo ni igihugu kizima ufise imari nk'izo akaba atacuri kurazivyazamo mugire murabe buriya bindi bihugu biza kugura uburayi bwategejwe imbere na Afrika baraza bakagura kandi benshi barabahana amafaranga barayaha abanyafrika ariko amafaranga nta nico abamariye bariya bo baje kugura izo nzabo bakazitwara ama-etage amazu ubuzi ibi bose bagomora ngo baje bagende iburayi ariko wewe unyenevyo no kwigurira ikabutura ari kibazo ngo ikibazo ngo Rwanda hariya kibazo ni mwebwe ubwanyu ngaho toka ngaho mwebwe ikibazo ngaho reka nihereze memoze ntibumvise ko neva yavuze ngo afise amatoni yajya yavuze twebwe ba none nikora nitwe bo gupfa ya nubundi iri vyavuze nyene ndabizi ntabyo gira byakiriye neza ivyo president avuze neva ndamwubaha kandi ndamukunda pe twese turi na gitego I like him maybe ijya mvuga avuze nanje ntabwo nashigikiye ngaho biragora ko wakwitwa biragora ko wakwitwa umuyobozi cyenga avuga ni je wumva wowe untuye ikibazo urambwiye uti Moses je nukuri ndashonje nukuri ngomba ivyo kurya ndabigire gute none je ndashonje hechewe joje nabwo ndabizi ko ari ya mucuma nifite itoni y'isukari ndifite itoni y'umuceri ndifite itoni y'intuze nariziganirije itoni ibyo byanyu ntabwo ndabizi what come on sir ibyo abantu yoboye ntabizi umaze kwigamba yuko mu nzu wuzuje nta nubwo utanze igitekerezo cy'ikintu kigomba gukorwa ngo bari abantu bave muri iyo nzara bari kandi bagutuye ikibazo ubundi manje bakora mwe murabanebwe nyimukora Perezida arahembwa Perezida arahembwa amamiliyoni ntabwo ari cyo kumwe n'abandi bantu bose naho yagomba itoni ibihumbi 10 ibyo yabishobora mugere abantu bafite ubuzima buto amikoro make bakagutura ikibazo ugomba kumenya ngene basubiza wongera unagikemura ariko n'ibyamwe navuga ngo urumva ibintu kanabyivuga ariko kugira ngo tori igitekerezo cyo kubikemura ubwo n'ubundi bwenge hano hari umuntu avuze ngo ukabura umurundi nguzane ngo ukabura umurundi ngo nguzane ngo ivyubaka ibi nimba wumva ko bitubaka n'ubireke kuko nivyo vyononye Afrika ibindi wasana ngo vyubaka n'ivyaha hano hari umuntu wundi ambwiye ngaho ngo ya ndayikunda cyane hano hari umuntu ambwiye ngo ngusikangura umusesanguzo ngo bya politike cyane no bisi ibintu ndakubinda kuvuga ngo bya politike ngo rinda ngo gusesangura ngo politike no ibintu byo mu buzima busanzwe kuko none uri umuntu muzima ukomeye mu mutwe ni gute mugana murarima yuko mutunza mu visi nzahabi kindi biriki mugari mbona ibintu biko birakoreka tureke na politike tuvuge ibintu byo mu buzima busanzwe muri mwebwe ninde atavuse uva intambara muri Congo muri mwebwe benshi mwavuse muyumva kugeza n'uwo musi n'igiki kiriko kirakubwa ngo intambara ihagarara ejo u Rwanda guhagurutse ejo bundi ngede murabaho umusoda w'umunyarwanda ahagaze ku rugamba yama umenga yiteguye gufata ku mbaruso umwanya wari wose kandi nko higezweho imbundi igezweho
imbundasha kigufi gikomeye mu mugongo n'ishakoshi, imiti za pisora ku matako, ubona uti ni umusirikare ahagaze n'umujinya atagutwenga ntabwo bafyina n'umupolisi w'umunyarwanda uko ahagaze ubona vrema kakundi ko abanyamerika kizgo afite impuzu iri fitting nk'iyi nambaye kwanza ariko sindabigereranije ariko ifitting hari impuzu igufitinze uri muri aba nkuko hariho impuzu uri kuraraba ubona yuko uvutiye impuzu irafitinze na ibi bindi vya Congo n'ahandi muzogene murabe ngaho usanga yambaye cyo bita ikiroro ni nk'ishashi ari ubuntu bunini yangaho yambaye ngo yitwa hamwe agiye ariruka gwana mufata rukamukubita hasi ugasanga ururato yambaye umenga ni isekuro yacumisemo urupantaro abana bari kubarunuza n'imbombo reka ndahageje ndarangiye murakoze cyane hano cyane igihugu murakoze cyane kumusubiza hazi kwisubiza ibibazo ndabizi cyane ubakwiciye amanda uvuga ukuri uzawame kugendera murakoze cyane Moses uraberewe izo mpuzu cyane komando wo guhanura kurwanya ijisho murakoze cyane Moses nkawe bateye imbere ukaja i Burayi mariki igihugu cyakwibarutse hamwe n'umuryango wawe umuryango n'uwiwanje ni prive yanje ntabwo ari iwawe ngo kuvyo kumarira igihugu navyo ibyo kumarira igihugu ni jewe ndabizi ariko mwibuke uko na president hamwe n'abashinga amateka bamaze imisi bavuga yuko incabwe ngezagi uyubonye aho uri kurakorera mu gihugu ibintu batari kubara vyakira wagana ukitereza imbere ugiye reka niko gahomba kari ku gihugu niko gahomba k'igihugu nima ngaho uri kurangatwa ufite nakubuzima hari abandi bagomba yuko bateza imbere nk'ubu ufite imari ukavuga uti je imari yanje nagomba kwitwara mu Rwanda cyangwa muri Kenya cyangwa muri Tanzania baravuga ati karibu ngaho imari yawe bakayikingira ukajyana ifaranga ukaba uri kubateza imbere so niyo mpamvu tubabwira ngo mugomba mwacu ubwenge mugihe muri kumufata ibintu nawe ntawe uza guteza imbere ico gihugu naho yoba yaravukiye abikorere ko mucya mu vyono aka usiga ndaba hano namwe n'abatabuze ngo usigaye umusesanguzi w'ibya politiki ari views arazironka kabisa ibyo views sindabikeneye jewe nta mpamvu nta n'umumaro vyamarira nanda urumunsi ngo bwa mbere ngo ntiwaruzi kuvuga none ngo ubunguri muri Amerika ngo uvuga ibintu ngo bishisha ngo funga ke nze nizamvugo zaba abandi badakuje neza sinarizi kuvuga okay none we Moses so okay nuko ndahageje demokarasi kirazira kurwanya icyumviro c'abandi gutukana n'ikimenyetso c'intege nke kandi ibitutsi ntibyita ya nibaza ko amategeko y'u Rwanda utayazi ari nkwiye debate nawe ndakubwira amategeko ya Congo sinzi yande amategeko wagomba kumbwira amategeko y'u Rwanda cyo ya Congo simbizi ibyo bindi birenzeho nta nubwo ngomba kubijyamo cyane je navuze ivyo biboneka ngaha bigaragara ko na karisi umunyapolitike mvuga ukuri murakoze cyane sometimes we need people like this kwera chimamanda uvugira bamwe hano tubasha no kubivuga thank you bro okay ukuri ntikuzi kwa uzokuvuge kuzoguma arukuri murakoze gose cyane abantu benshi bavuga ivyo Rwanda nabi ariko muri bo ugasanga ntarashika no ku mupaka wago ya ibintu byo gose cyane mpanda bibona ndabizi bataranasohoka ugasanga ariko bavuga iby'ahantu bataranaje it is true Moses uvuga iby'amadini ibya politike ngo bireke ngaho icyo kwereka uko Sudani y'Epfo uko babayeho mu kana ivyo nabizi bya politike si kubireka n'ibintu bisanzwe zabivuga impande zose nzazivugaho abategetsi bacu baraduhenda ngo bakunda igihugu ngo aba diaspora ngo amahera ngo ntituyazana n'ibindi oya barabesha ntabwo bakunda igihugu beshe muri bo ntabwo bakunda igihugu barabesha ntabwo bakunda igihugu gusabye ni babikora kugira ngo bahuma amaso abantu ya okay
muhabwe umugisha rero turabakunda gose cyane muri bya bigango bya politike ngo nzabivuga impande zose yofuri muri Congo ravuga ngo okay muhabwe umugisha rero mukomere ibisika twazakomeza nibuca Imana ibaho umugisha turabakunda gose cyane kandi turi bamwe baba bakongo abarundi abanyarwanda turi bamwe kandi turakundana that's the problem n'abatuyoboye problem n'abatuyoboye bagomba gutwanganisha n'abandi nico kibazo ngaho tugira nongera shimira nyene n'abatuyoboye Imana yashize nta kundi twabigenza umuntu no kwihangana bwebwe akazara avuga kugira ngo baze barigaro mu Rwanda mushime kuko Kagame n'umunyabwenge kinso kwamana kwemera ndacemera iteka ryose Kagame n'umunyabwenge simavuze ngo abanyarwanda bose ngo nabanyabwenge nabahanga no buryo bwenge buva hejuru ubayoboya agize ubwenge bungana kurya that is good kandi kiri kimwe n'abanyarwanda ni kwera mukunda guceceka mudasakuza nkuko ibindi bihugu bibanye bisakuza ibihugu byo biratukana negative n'ibindi uko ari gihe ejo bundi ndimo mvuga ibintu by'u Rwanda bitagoroye neza ejo bundi mu bijanye n'abantu bariko barabesha ngaho sinzi barimo babesha nabonye abanyarwanda bavuga ngo ya muvandi ngo urumva ngo ngaha ngo bimeze kunuku barabisigurira uko nyene ariko yabari umurundi yabari umunyarwanda ariko avuga iby'u Burundi akavuga ibyo bintu bitameze neza ku Burundi abarundi bari kuvuga mvuga iby'Iwanyu uri kuraba wewe ureka rero Burundi abarundi bafite problem vugana n'ibyanyu mwe ibyanyu byo mu Rwanda iby'abarundi byihoze ariko ntabwo narabyo comment nta munyarwanda arabonye ngambira ngo vugana n'iby'abarundi by'abanyarwanda byihoze kandi ariko mvuga ku makosa mbona mu Rwanda